Shamakuru nagira mbanze ndabashimire mugabo burya ntababesha burya mu Burundi dusa n'abagandaye turagandaye kuko uravye ibintu biriko biraba sinzi ko mubibona mugabo burya turagandaye igihugu kitagira amatara nikigira amazi nikigira igitoro burya ni kibazo gikomeye cyane umwaka umwe imyaka ibiri ukamengo n'ibintu bisanzwe ibi rero biri mu byadutumye twiyumvira gutegura urwandiko turungikira inzego z'igihugu mugabo kubera ibi tuvuga biraba inzego abasuku bacu bikaraba na twebwe abanyagihugu nico gituma twabatumye kugira ngo tubiganireko n'abanyagihugu bavyumve bumve yuko twese bituraba nico gituma twarigiye urwandiko inzego zo hejuru z'igihugu hanyuma kandi urwo rwandiko turushikiriza inama nshingamateka n'inama nguzamateka turushikiriza umuhuza w'abarundi turushikiriza ya nama nkuru y'igihugu ije ivy'ubutunzi le conseil économique et social nayo nesinzi kwikibaho bararondeye n'igikorera barabura turushikiriza wa mugwi CNDH nawo ni mu ujejwe kuraba ivy'igihugu turishikiriza kandi n'imigambwe ikorera mu kino gihugu cacu kuko nabo birabaraba hamwe batobara basavyi bamwe bamusanga umengo ntibabona ico bokora nabone ngo rwandiko rero twakoze n'urwandiko rugizwe n'impapuro zishika kuri 4 ngo rwandiko rugizwe n'ibice hafi 4 igice ca mbere tuvuga amashira hamwe yugawe kuva kuri Republika ndibaza ya gatatu y'umuhisi Major Petero Buyoya kuko ni ibintu byatanguye kuyangarira tugaca tuvuga n'amashira hamwe yitwa ko ari ko arakora mbwa mu vy'ukuri ubona ko asana yari mu bitaro sinzi ko atarashika muri koma ariko mugabo biragaragara neza yuko ari mu gihe gitasanzwe tugaca tuvuga rero n'amashira hamwe leta iriko irashinga nk'uko umengo ibintu byose byabaye kuva mu iyo myaka nta kigwana gito yigeze bikuramo na hantu ro biduterera ubwoba duhere rero ku mashira hamwe yagiye arugara amwe muri mwebwe muracari bato nkatayo munzi ayandi muraya canke murayumva reka duhere kwishira hamwe ryitwa Kotebu murabizi yuko Kotebu ryashira hamwe rya leta iryo ryarugaye igitwa Verundi ryarugaye igitwa Kadebu yari banki ya leta iyo yarugaye hariho Mediane Banque Biao iyo yarugaye hariho Office National de Pharmacie ONAFA iyo yarugaye hariho Afritan yari ishira hamwe rikora ibintu by'inshato iryo ryarugaye hariho Office de Transport du Burundi Otrabu yari ishira hamwe ryo gutwara imizigo mu makungu igitwa Otrabo iryo ryarugaye hari ishira hamwe Ere Burundi ryari rifise indege iryo ryarugaye murabizi mwese bamaze nk'imyaka nka 10 na hafi mirongo ahubwo badandaza amatike y'izindi ndege batagira indege mugabo ngaha nagenda babwire ko hari indege zishika 2 canke 3 zaguzwe izo ndege zitegeze zishika mu kino gihugu ishiramwe rikome ryarakoze amadosiye yaryo hariho niyigeze kuba yitwa Musongati iyo murayizi yitiriwe bwa butere dufise ari Musongati iyo nubu n'umuvyimba umengo hajya kwa aeroport niho ihambwe eka hari na yari masosiyete menshi cyane yugaye torinda kuvuga ari twovuga isata cika muribuka nk'izitwa za BCC izitwa
za usibu eka ni nyinshi cyane tutovuga ngaha kuko ni hamwe wozivuga sinzi ko yohava aziheza reka washaka mvuge n'izindi nka ONDR ONER ayo masosiyete yose donc office du logement n'izindi ivyo rero ni ibintu vyerekana neza yuko igihugu by'ukuri ibintu bitabire ko biragenda neza kuko ndabivuze ibi vyatanguranye na Major Pierre Buyoya bisha biguma bikomeza kugeza nuno munsi tubona ko atakintu kimwe kirakora ivya nyuma ni vyavuzwe na wamushikiranganje yahoraho mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubwozi twagide Rurema aho yatangaza yuko Kojeruko yatomvye afayite nibaza ko muvyibuka mwese ko yabivuze mwese mwumva iki ni gice ca mbere igice ca kabiri namashira hamwe yitwa ko ariho muga mu vy'ukuri ubona neza ko atariho nahariho ubwa mbere ni nkishira hamwe yitwa Onatel mwese murarizi muraribona ishira hamwe yitwa Kojeriko OTB Onatur Otrako n'izindi aya mashira hamwe yose muri raporo yasohotse mu mwaka wa 2021 isohowe na service de dette muri ministère des finances yerekana ko amashira hamwe ya leta yitwa kwaheranye afise cyo bita endettement y'imiliyaridi 1,500 muri amafaranga ko amafaranga menshi cyane aragoye no kumva no gusigura ibi rero bikaba biruko noneho minoza ko mubibona ariko ndabivuga muravye ibibazo bijanye n'amatara mukaraba ibibazo bijanye n'amazi mwenyine muca muvyigwira mukabona ko ibintu bitameze mukaraba ibibazo bijanye n'ibitoro murabona neza yuko hari ikibazo gikomeye cyane kijanye n'ivyo gutunganya ibintu vy'igihugu ikintu rero kibabaje mu byo byose ico n'igice cya gatatu ngiye ko leta y'u Burundi naho ibintu bimeze gutyo ntiyigize ikuramwo icigwa na kimwe mw'ibi bintu kuko nuno munsi aho kuraba kugira ivyigwa vy'amasosiyete vy'amashirahamwe ya leta gituma guma yugara ahubwo ishiza gushinga yandi mugabo nagenda babwiye ko ibintu bujya harawe bifise inyungu ko bitungisha hawe k'abantu bitungisha hawe k'abantu ikimenyamenya n'amashirahamwe mashari wa gushingwa duhere kwirishira hamwe rijejwe inyubako iryo bita obuha ryarashinzwe rishingwa nka office ijejwe ifise amafaranga menshi kuko murabizi ko bakoranije Ecosate Setemu urbanisme n'ibindi bisata byinshi cyane kugira ngo aba ari ryo rigira iby'inyubako mugabe ikintu gitangaje nico kimwe na ARB ijya rikora amabarabara ikintu gitangaje murabizi neza mu bintu byo kubaka cyangwa by'amasoko hagomba kuba hariho abantu batanga isoko hakaba abantu bugurura ama envelope donc bijya bita ama offre hakaba abantu bagira ama controle abagira suivi kecho bakunda kugira nk'ikintu bita méthode de surveillance externe ataho bihuriye n'ibyo mugabo muri obuha muri ARB usanga byose ari bo babikora twarose n'umwanya wo kwivugana n'abategetsi bo hejuru bamwe nabo nyene barabonye ko bihenze mugabo ikintu kibabaje mw'ivyo bintu nuko bihenda bagacaguma bihenda ehera abantu baheruka gushinga irindi shira hamwe ngo rizogira ivy'ibitoro bari kubita ama miliyaridi 120 ugiye kuraba amamisyo y'iryo shira hamwe Sopebu rizogira ivy'ibitoro usanga ataho bitaniye nibi bya obuha nibi bya ARB iyumvire ishira hamwe rizozana ibitoro rigaca ribidandaza rigaca rigira ama controle rigazoca urumva rigira byose twese turazi neza yuko leta ari umudandaza mubi leta ni dandaza
ku isi yose nta hantu muri leta idandaza, nicyo kimwe n'abantu bari muri leta ntibakwiye kudandaza. Mugabo kubera usanga hari abantu bafisemo inyungu bino bintu, usanga naho uvuza induru naho usemerera umengo bica mu gutwi kumwe gaserukira mu kundi. Naha rero twebwe mwishiramwe urikome twarungise runo rwandiko kandi tukerekana neza yuko ibi bintu bidahagaze ngo leta ibero regulateur. Leta mu bisanzwe ikikora iba hejuru y'ibintu byose, igashiraho icyo bokwita organe de surveillance, hanyuma bagakomeza icyo bita secteur privé. Ku isi yose nzima no mu Bushinwa n'ahandi hose amasosiyete arabaho, mugabo leta rohore yayo naho aba ari sosiyete yashinzwe na leta ntiza kugiramwo uruhara ngo abe riza kugera ku munota ibintu byayo. Oya, uwo bayihaye ngo ayitware abazwa ico bita resultat gusa, bahurira kuri resultat. Mugabo twebwe usanga umugambwe ari ushiramwe abantu, usanga ari ibi kubera umuntu yirutse yagize iki, ntibaraba ibyo ashoboye, ntibaraba experience y'akazi, baraba gusa ivyo n'inyungu uyu canke uri yakuramo. Ivyo bintu rero bidahagaze ndababwije ukuri igihugu cyacu bizogora, kuko nibi bintu ndiko ndababwira ikintu bitaro secteur privé canke l'environnement favorable des affaires nishoboka mu gihugu. Igihugu rero kitagira iki kintu ndababwiye cyitwa secteur privé, nukuvuga abikorera ivyabo, ntibishoboka ko igihugu gishobora gutera imbere. Na yambono tuvuga y'umukuru w'igihugu nivyo niwe yayiyumviriye, mugabo uya nimbono y'igihugu muri rusange. Duhere kuri ya nkingi ya mbere pilier ya mbere yitwa engagement de l'État, ari rimwe vya governance. Ntibishoboka kuko burya bihera ngaha nyene,